nakandi kajya gusubira kwiga. Kubera iki twiga? No kubera turi ku rugendo tuguma twigishanya turaba ahari utunenge tudukosora kugira dushike amahoro. Bene Israeli bari ku rugendo nibo bagiye bari bafise umutware umwe gusa, yari umutware umwe n'umuvugizi wiwe Musa. Hanyuma ari mu rugendo ahura na sekuru wiwe Yetiro. Hanyuma Musa yirirwa aratatura amatati gusa hagati yabo y'iryo hanga bene gihugu yararongoye. Yetiro akirirwa yicaye araba Musa atakindi yirirwamwo gushika mwijoro yica ariko atatura amatati hagati ya bene Israeli. Niho sebukwe yamuhanura ati, yabanje kumubaza tuba uri hehe, uri mu biki? Ati amatati yamaho hagati y'abantu. Ati baragiye kubatunganiriza. Acamubwira ati ivyo bintu uri kuragira sivyo. Ati wewe uzopfira ku nzira. Ati raba mu bakurambere urabemwo abantu b'intungane, abantu bakunda Imana, bakunda ukuri, batarya ibiturire, abaribo ugena ubagenemo abarongora 1000, abarongora 100, abarongora 50, abarongora 10. Ati ivyo bintu bito bito byose nibo bazobikora, we bazokurungikira gusa ibigoye. Hanyuma aramubwira ivyo ajejwe. Aramubwira ati wewe ujejwe kwerekana kuvuga ijambo Imana yavuze kuri iryo hanga, kurishikiriza. Atujejwe kwerekana inzira iryo hanga rijana, ubereke ingingo ngenderwa ko muri iyo nzira n'igikorwa bategereza gukora. Hanyuma abo bandi nabo ivyo bindi bito bazabikore. Murumva nabo bagiye bariga, na Musa urumva ko yagiye ariga. Natwe rero noguma twiga ingene tuzoshika amahoro. Hari akantu yaciye ashirako ngo niba bigenza uko ngo muzoshika amahoro muri ca gihugu c'isezerano. None rero turabe ingene natwe tuzoshika amahoro mu gihugu giteye imbere. Kugira rero ushike kwiterambere no kumenya mbega iryo terambere dushikako risa gute, rizanwa n'abantu. Ubanza kumenya ufise iki. Umaze kumenya icyo ufise niho umenya icyo wokora. Kumenya icyo ufise naho ubanza kuraba mu ijambo ry'Imana, mbega Imana yakuremeye iki. Nasubiye inyuma ndaraba neza, ndiko ndaramwe ijambo ry'Imana harimo ibintu byinshi. Nasubiye inyuma nsanga kuva muri primaire twiga yuko tuzoca tuba abazungu. Kajya n'akarogega ngo wize uca umuzungu udakoze kuko wize gusa. Nasanze ico gituma dutirisha mu ishure. Igituma dutirisha nuko ntidushaka kuzokora, dushaka kuzoba abatunzi. Kugira umutunzi rero nukwerekana ko wahejeje amashure gusa, urupapuro, kuronka diplome gusa. Rero tirisha kugira uronke rujya rupapuro n'ingoga. Ntuvuga ngo ndonke umutwe n'ingoga. Niyo ngorane. Twebwe rero turakwiye kuvyiyumvira neza igituma haba ubukene n'iki. Umuntu ashaka kwiyumvira akagarukiriza aha. Adashaka kwiyumvira ivyo mu myaka 5 iza. Kubera iki none twizibira ntitubone ivyo mu myaka 5 iza, mu myaka 100 iza ukabibona uri uno muzi. Uco tavuga ngo aho hantu ntazohonyora ngo ndahahevye. Uhaheba kubera iki? Nta mwana uzovyara. Iri yara continuity. Imana rero iravuga iti none reka nanje nduhuke
mugabo yashize ibintu ngaha kuko yari ifise umugambi yuko hari umuntu azobandanya arema. Ico gitabo ca mwene Siraki kiri muri Bibiliya y'Abakatolika, ntikiri muri Bibiliya y'Abaporoti. Mwene Siraki niwe yabivuze, ariko aravuga ibintu biteza imbere igihugu, aravuga ibikorwa byose Imana yashizeho kugira ubikore, kubumba, kujisha, kubaza, byose ni ukuvuga Imana yaremye igiti kizova mu imbaho, kuko urakeneye imbaho zo kugira inzugi, sharupante, hazo umusharupante. Imana yabishize ngaho, ikivuga iti reka rero ndemu umuntu ubu harageze ati ndamwishushanye. Abo kantu rero niko kantu mukwiye kumenya mu rwaruka. Jende ko ndabivuga kuko nshaka ko turema urwaruka, uruvyaro rushasha rutameze nk'urwa twebwe aho twavukiye, aho tubona ibintu gutyo. Uruvyaro rushasha rushobora kumenya ico rwaremewe rugaca ruhingura. Ico gihe rero Imana iragize mitingi, nama ndabibona ngo tureme, ntiyari umwe ni butatu niho mubonera rero. Yari mitingi ati tureme umuntu tumwishushanye ko ase natwe, duce tumuha mission. Irega nuko nyereza baburi bibiri, duce tumuha mission agende yuzura isi kwanza, ko twabishize ku isi yose. Isi hamwe ku isi haba hari abantu bazoja guhingura vya bintu kuko biri ku isi yose. Urasanga Nikere, Uburundi bavuga bati no gihugu ca gatandatu kuri Nikere, kandi baravye Musongati gusa bataravye za Waganya Bikere. Dushobora kuba turabambere, mugabo hari ikindi gihugu kitagira Nikere, naco kizokenera Nikere y'u Burundi, nkuko ruba kirakeneye ikintu kiva muri Nikere y'u Burundi, nkuko natwe dukeneye ikiva mu vyo afise natwe usanga tudafise, turabikeneye. Hanyuma rero iti mission ya mbere rero uzuza abantu ku isi babandanyira mission y'irema, babandanye kunganira irema ry'amahoro, kuko hariho ibitaraboneka n'ubu Imana izi ko bizobaho mu myaka nk'ijaniza, no kuvuga irema ry'amahoro. Hanyuma tuwo muntu tumuyo mission, tuce tumuha mission igira kabiri, kugaba ivyo bintu byose. Uraza umuntu akubwiye ngo ndakugabiye, ngo ndakugabiye wewe, bigabe ndabikugabiye. Imana irakunda umuntu kabisa, igafata ibintu byayo byose yiremeye byayo kwayo, igacivuga ngo ndabikugabiye, bigabe byose. Iyo ni mission igira kabiri, bigabe. Haje gituma twazanye iyiteme murabona cya gisomwa. Cyane ndazi ko hatabuze umuntu agomba ko nari nk'iki gisomwa ngo heraba ngo ndabacanye ngo mu gihugu kimeze uko. Ibi yabizanye kubera ibi, nugira ngo ndabereke mubone igihugu ciza Imana yatugabiye. Bene Israeli Imana yarakunze Abraham, iramukunda. Hajye kiriya gihe ca Abraham, erega abantu basenga ibigirwamana, hari handitse ngo rabashize imbere yawe urupfu n'amagorwa, ubuzima n'amahirwe. Hitamwo ubuzima kuko niho uzomererwa neza, hitamo amahirwe. Burya rero iminsi yose hama hari shetani hagaca haba n'Imana. Ntihagire uhava yiyumvira ko iyi si yoyo biranditse na Yesu yarabivuze ngo ubusi nkibabwira byinshi kuko umwami w'iyi si yashitse shetani, ngo mukaje ntacangira. None mwavuga muti nanje ntacangira ko tuzi sokre. None hajye muvuga ngo yabo tugwana se afise inyama n'amaraso. Ntimwumvise ko ari bigatanya by'ibikuru. Hariho amadayimoni ya shetani, hakaba n'abamarayika b'Imana. Burya rero kiriya gihe abantu kubera bwa bwege bwabo Imana yashize imbere yabo bya bintu bibiri, hariho abatora kuja mu nzira ya shetani bajya basenga ibigirwamana, mugabo Rahimu wewe aca yisengera Imana. Imana rero kirabona iti ujya mu jama wanje ngira ndamwereke aho ndamugabira. Hariho ahantu heza nabonye
iramubwira ati va mu nzu ya so, genda ugende aho nzokwereka, mu gihugu nzokwereka. Ibrahimu nawe kubera yemera Imana, ntabwo higa Imana ngo azapfa ngo Imana imujana mu muriro muki, irazi ko imujana heza, acaragenda. Kiramubwira iti aha nzohakugabira, mugende murabe neza ngene handitse, ntuharonka uno munsi, mugabo ni iwawe ndahakugabira, muga ntuharonka uno munsi. Patience. Iyo wemera Imana uba patient, ntucugumuka, ibyawe biri ngaho, ntawe ubitwara, ibara yo guteguriye. Mugabo uciye ugumuka biragucika. Abo bajya bo muri Kanahani bari abanyabicumuro, bari baramenje, ntibari abakiriya b'Imana. Iti nzokiba irakwaka, iyo Imana utayemerera kwaka. Uburi ku muntu wanjye ngo ntibukoroka, burakoroka nyene. Burahimu yabwiye iki gihugu nzohugabira mugasubu ngo mbere abantu urubyaro rwawe ruzobinyamukira imyaka 400. Kandi rero nagenda babwira iki Imana ivuze kirashika, naho umera gute ntagiye umuntu azoza arafite n'Imana. Imana ikubwira iti wezo guhana kubera ibi wakoze, bitegerezwa kuba ngo bazoba inyambukira imyaka 400 ngo iheze bazoza. Ngo kubera iki iyo myaka yose? Ngo kuko icyaha cy'abanyemori ntikizoba ntikiri monogoza gushika aho ndabaka igihugu. Biranditse bamuze barasoma Bibiliya ngo kuko icyaha cy'abanyemori ntikizoba kiri monogoza gushika aho ndabaka igihugu. Imana rero ico gihugu ciza urumva irinze gukunda, ntiguha bibi, iguha vyiza. Nico gituma nabahaye kiya gisomwa, mwebwe mwibonera uw'Imana ikunze ikimuha. Ni igihugu ciza cyane, Imana irakigenekereza Musa neza. Kandi burya mubimenye neza ko Imana itagirishije mitingi bene Isirayeli kugira ibabwire ico gihugu. Kuko murumva imyaka ni mukontoro imyaka ari haciye, Imana icemeye kugiha Abrahamu. Abrahamu yarinze apfa atarakironka, Izahaki arinda apfa atarakironka. Izahaki nawe yarabaye impunzi mu Afilistiya reka, yagira ahunga inzara, Imana ivuga ngo goma hawewe. Burahimu nawe ntiyahunze inzara, kandi mu gihugu cy'abatanu ubuki yari yashitse Kanahani, yarahunze inzara cyo bise, yarinze apfa, Izahaki arapfa, Yakobo arapfa. Bamara imyaka 400. Nimwiyumvire amageneration yahaciye, bagiye kuva hajya mu Misiri bari kuri generation Z, niho bagiye kuva mu Misiri. Camuraba urugendo bagenze, ikibwira Musa. Nabwira ikintu cya patience rero ni ikintu gikomeye cyane. Uri kumwe n'Imana uyemera, soyez patient. Reka kwihuta ko yakurevye yaguhaye ibintu burya. Mukuru ashobora kuba baheri yake, ugatora ya nzira mbi y'amagogwa, inzira ya shetani. Noneho rero Musa ibaza umuntu yapfuye ibwami akagenda kwifatanya n'abaja. Nkawe murakiyumvira, we nko mbwira sha wabaye umwana w'umwami adoptif mu Kirimba, ukamenya ko abiwanya n'abagogo, ukavuga uti Kirimba ndagihevye ngiye kwifatanya nabo tugoregwe hamwe. Imana ingene gukwega rero, kagukwegera mu magogo gushikaja kuba umwungere w'intama, ari impunzi acaja gupagasa kugira ngo yige kuragira, yige ingene bitwararika intama. Hageze ku bantu rero niho bitwararika, burya yagiye ku ishuri. Imana ihejeje kumukura kuri iryo shuri kiramubwira iti umviriza rero ngenda guhe vision. Wewe hariho igihugu c'amata n'ubuki nateguriye uruvyaro rwa Abrahamu, shize ko n'indahiro ntegerezwa gutanga. None rero genda ukure bajya bene Isirayeli mu buja, ubajane mu gihugu c'amata n'ubuki. Bariko baragenda ati reka ndakugenekereza ico gihugu, ntimucike inkokora muzoshikayo, kandi ni ciza cyane. Courage ni ciza cyane.
ati kimeze uku rero n'igihugu kirimwo ibiribwa by'ubwoko bwose, ivyamwa, ibivamwo amavuta, ibiki byose, kirimwo ubutare, nuvuga ntacu uzokena niba muri ico gihugu. Hanyuma rero jewe ndasoma neza nditonda nja ku karongoko, kandi ico gihugu ncasanga gisa n'Uburundi. Jewe ndavuga aba barundi bama bariko baridodomba ko ari abakene, ko bagowe, ubwo barazi kado Imana yabahaye. None wibaza nobwira ivyo byo tubitore ugira ngo udasenda Imana yari kwereka. None ntivyari bihari twasaza abazungu bari baravyivye, muga mwishuri tugaca twiga ngo rosusore buhunde et extrêmement pauvre. Yabo byarafuditse kubera twabigunduye ntimukivyiga, muga twe twaravyiga. Batwigisha ibindi bihugu bifise ubutare, Ubudagi, Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, batubwira ngo rosusore yabo, ngo rosusore buhunde et extrêmement pauvre, ngo hari turube gusa kubera yoyo tuyibona ikizuko kizimbutse, naco nyene ubu gisigaye kizivye, muga ico gihe cari ubusa, byari ivu tubona uko nyene. Genda mvugane ubwo abarundi habidodomba baramenya ko dufise kado igihugu c'amata n'ubuki. Erega iyo uruwo kwa shetani niyo ufise ibintu ntubimenya. Niyo ufise ibintu ntubimenya. Muga Imana irashaka kwereka ngo eheraba kandi urubone. Ahiyo ndabwire burya kubona mwibwirizwa shingiro twarashize mu kajya kantu niko kadutunze no musi. Hajya muze muri Amerika itunzwe nakajya kantu ngo in God we trust, niho kayitunze. None mwe ntimurabona ko kuva mu 2018 dutoye ibiga bwirizwa shingiro ntimwabonye ko ari ikintu cyaciye gihinduka mu mitima y'abarundi? Ntabyo murabona ko ari ikintu cyahindutse? Iyo kado wewe urashaka kuba uyifise ntuyibone. Iyo teme nayize kugira tubaze tubone iryo tunga, tubone Imana ingene yadukunze kariduha ubwo Burundi, hanyuma twigenze rero duce turaba tuti mbega bene Israeli ko yabakunze ikabaha igihugu gisa n'ico Burundi, ni igiki Imana yacibategeka ngo mukagendera mu nzira zanje, mugakurikiza ingingo zanje, ngo nzobaha imvura mu gihe cayo, imvura y'agatasi n'imvura y'impeshi, nzokugurura ijuru murime bimere, ibigega byanyu byuzure, ngo ariko mugahirahira mukampeba mukaja mu zindi nzira kwa shetani. Rero muri byabigirwamana rero tujamo nzogwehe ngo shize gw'imihezagiro n'imivumo, ngo agasozi nako imihezagiro akanaka imivumo, mukampeba ngiyi imivumo iri imbere yayo. Turabe dusome ijambo ry'Imana twumve none ko yadukunze nkuko yakunze bene Abrahamu, tukaba Abrahamu yaracitse sekuru w'abemera Imana twebwe. None Imana idutegeka iki? Yabategetse iki kugira ntizibahebe? Nivyo natwe duca turaba tukigana. Abantu rero no munsi bahora bidodomba ndakenye karabaye. Genda musome ujya murongo ujya mutwe wo kwa Yeremiya ikigabane ca 29 ku murongo wa 13. Bene Israeli barahevye Imana barayiheba. Irakwaka abagabo, irakwaka barayiheba baja mu zindi nzira. Ikivuga iti nzobagomorera kwihanga amahanga azobatera mwese mu bimbohe mugende. Bagiye kuba imbohe Babironi, bari Babironi bariranze karabaye. Yeremiya avuga ati naho byabaye uko Imana ntiyabahevye ni munyakigongwe, nimwisubireko umviriza neza. Ni hahera imyaka 70 murumva sha igihano cy'imyaka 70. Mwebwe ubaha igihano cy'imyaka 70 mwumva muzobirya? Oyi ni mwihe imyaka 70 imbere yayo ngo nimwamvako nzobakuraho mugende, ngo mugani hahera imyaka 70 nzobagarukana muze kurya cya gihugu muzoba mwahonye.
rero nivyo turiko turiga. Iti jewe ndazi imigambi ndabafiseko, si imigambi y'amagorwa, ni imigambi y'amahoro. Ndabibabwiye kugira ndabahe kwizigira n'akazoza keza. Harakomeye kugira mwumve iryatema igituma yaje, kuko nabonye abarundi bafise ibintu ntibabibona, nkavuga none jeho ko nabibonye niki, cavuga nti na Musa Imana yaragira amubwira iti ngiki igihugu ndabajanye. Hanyuma nanje ngira Imana acimbwira iti abarundi bidodo mu 2020 hari imyidodombo muri mwebwe urwaruka iteye ubwo. Shomaje umunyeshuri arose diplome saa 10 ejo muhe mu gatondo erega jende umushomeri makazi. Hari umuntu yashingiye ntambwira ati wewe sinzi ngene umutwe wawe umeze ntigute, ati urashobora kubahuka muri iyi circonstance turimo ukavuga kugira uhamagara urwaruka ngo mugire umwiherero na cyane cyane urwaruka rwize rw'incabwenge. Ati mbe bugiye baguhuragura amabuye ko bari bishavuriye bashomye, iyo bacatura amabuye bati twari tuzi ko tuzanira ibihera, none uje kutubwira none muri bijya vy'imvuyo so havuye payeje nimurone aho tugeze. None nkabijya vyaje gute jene kubera jewe ndemera Imana, haje Imana yashatse iti reka ndakwereka ingene bigenda, ni muji nama ukuri muraza kukubona. Haje Imana yararavye iti reka hari hija muravuze nti tureme uruvyaro rushasha, mwebwe mu ruvyaro rushasha abantu bazokwigirako bati harabaye ine generation niyo yatumye Burundi bubuku. Mbwira igihugu umuntu w'indongozi ashobora guteka umutwe ingena sesa amaraso yabajeje kurongora, hanyuma Imana igahezagira. Bwa mbere aho twapfiriye ngaho, igituma abarundi bama bidodomba ko arabakene, nta Mana yashobora kubereka ingene bobaho baramaze gufata ingingo, indongozi gufata ingingo zo gusesa amaraso yabo bajeje gukiza. N'Imana ishobora guhezagira nibikunda. Nguriyo umutego wa mbere abarundi baguyemwo, haje inyosha mbi irabakatisha, indongozi zigenda mu bindi. Kubera iki? Shetani nimbi, abatware bacu baramenje bava ku Mana basesa amaraso, Imana ikirondera ingere isambura ubwo bwami bw'i Burundi, nibwo buriko buriyubaka. None mwe murabona ubumwe buhari buno munsi, nta kintu murabona cihinduka kubera twagarutse ku Mana. Utari bwaze ku Mana naze ubunyene naze. Hanyuma Jeroboame nawe yagiye yegiriye bwa bwami bwiwe, Imana yari yarabivuze, aho ugamuruka Imana nawe atanguye kugira ishari ry'ubutegetsi. Ku mwaka abo bene Israeli ya miryango bama bagenda gusengera Yerusalemu, kuko niho rwari urusengero rukuru igihugu cyose gisengerako. Maranda biraba iyo hageze itariki 15 z'umunani ingena abarundi b'intara zose baruhukira imugera, ngasaga kuva ku bami imugera hitwa mu Mana za Mugera. Hajya ndabiraba hajya kubona papa avuga ngo ngira ndashire bazilike isengero international, c'est pas gratuit. Ega hari utuntu duto geste duto umuntu abona akatugira akadufata binenegwe mugahari ari ikintu. Ico gejero bwame rero baja gusengera Yerusalemu Isiyoni ku musozi hariya. Jero bwame arabati aba bandi bakabandanya bagenda Yerusalemu. Reho bwame azobanyiba umuhungu wa Salomo, kuko batwaye imiryango ibiri bo bigiriye Yerusalemu, atazobanyiba. Jero bwame caragenda acagira ibimana bibiri nawe arabibaza, kimwaha ikindi hariya, ati kuva ubugiye Imana yanyu ntimuze musubire kuja kuyirondera Yerusalemu. Ngiyi bataba kwisenga bayisenze. Kuko Jeroboamu bwa mbere yashatse gutera Yerusalemu ngo aterere Rehobowamu, Imana ikivuga iti no ntukorako, nije nabigize, mureke urya nawe kwawe.
Imana ibonye basenze ibigirwamana ya miryango 10 bitwa bace bita ba Efrahimu bafise kapitale Samaria. Imana nababwiye ikintu muzo kwa mwitondera hebi bigirwamana kabisa. Umuntu atsi kwaja mu bapfumu nahebe kuko aradukwegera cyane indongozi nizo dukwegera amabi kuko nizo zikwega amabi mu gihugu. Hanyuma Imana iravuga iti nanje ndabasambura. Baratewe baragize ibitero, abantu bitwa Basiriya barabatera gushikaho ya miryango 12. Hariyo muheruka kumva mwebwe, hariyo muheruka kuyumva ubu mwumva ngo abayahudi gusa, none ntimwumva ngo abajrifu so bace bitwa abanyisirayeli. Ya miryango 10 yagiye yarahonye kubera bagiye mu bigirwamana barabashwiragiza gushikaho mwiriyo iyo bari baramaja ko nasanze turabona ibihugu bati bajya n'Abafilisitiya bajya n'Abamediyane. Abanyisirayeli basigari ya miryango 2, abo kwa Yuda nabo kwa Benyamini, kubera bagumye bumiye kuri Yerusalemu. Icyo kibabesheje nawe nyene mugaba havuye bikwegera umuvumo ntibigoye. Mu kwica Yesu bavuze bati amaraso yiwe araduhama twebwe n'abana bacu. Yesu naca avuga ati ewe Yerusalemu we tigisagara ati ntako wubakitse ata ntabere zosigara rigeretse kurindi kuko umwana w'umuntu yabagendeye ntimwamumenya. Voilà ingene abantu bakwega umuvumo mu gihugu bagakwega intambara kubera iki? Kutimenya. Ihanga rirasambuka kubera kutimenya. Abarundi mubanze mumenye ubwo bwenge bwawe Imana yabuguhaye kubera iki? Yabuguhaye kugira ngo ushishikare wunganira irema ryamaho nkuko mwene Siraka bivuga. Ubandanye irema ubu butare yabugushiriyeho aca guha umutwe kugira guhingure y'amatelefone uyahingurire ngaha ushore telefone. Yaguhaye butare bw'icuma kugira gukora amabati uyahingure ngaha uyashore. Ukora imiduga amabateri dufise lithium dufise titane dufise nikele dufise cuivre dufise cobalt. Mbega niki kitu tagira ayo mabateri imodoka wikoreye ngaha ufise icuma ukaba ufise cuivre insinga ziri ngaha ukaba ufise za lithium za zumva amabateri yafise ngaha ntoze mbwira ukenye kubera wase kumenya ko Imana yaguhaye ubwenge bwo guhingura ibigi. Uko mugenda gutya gusa ntumenye itunga riri ku isi ugenda uraba yanyama gusa namwe bize nimwe mwobikoze. None mugenda muraba inyama hejuru gutya ntimurabira itunga dufise hasi. Tangura burya rusi ngari muzi ko nayizanye kubera iki? Kuko nabonye ko twize kuronka ikipapuro nitwigeze twiga kuronka umutwe. Reka rero tuje kurondera umutwe kugira turonke ubwenge. Naragiye Rusi ndaryoherwa cyane mbonye abamaze kwiga. Narabonye nanje ndumva ndaryohewe. Ndavuga nti izi santere iri bukiro kubaka ikomine yose ikagira nka Rusi kugira umwana wese azakure akurana ubuhinga duhingura ibi bintu byacu. Muga twiga ngo tuzoja gusaba akazi. None kugira uronke akazi ko amahera bahari amahera vahe kwava mu gikorwa. None umuntu azoguha akazi atagira amahera yo guhemba. Duhingure dushore turonye amahera. Baze bavuge bati harabaye uruvyaro rushasha rukuze rubona neza ingene igihugu cacu kizokubakwa. Uruvyaro rutishinga rusamarira hariya hejuru ruraba itunga riri kuri rwo n'itunga Imana yaduhaye rizoca bigenda neza. None rero tubandaye dusaba Imana igumi tumurikira irungike mutima mweranda abamarayika bayo batugwanire kuko abadayimoni bama bariko bazunguruka impande yacu cyane hari urwaruka. Abadayimoni bama bariko barazunguruka. None rero dukwege cyane mutima mweranda kugira natwe Imana turungikira abamarayika benshi
nabo bagwana nayo madayimoni gushikaho Imana ariyo yiganza mu mitima yacu. Niho bizoba bimeze neza. Ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso. Kugira tubagwanye natwe dutegeza gukoresha abatarabi inyama n'amaraso. Kuko bukazana inyama n'amaraso bazokunesha. Tugwanishe rero abamarayika b'Imana. Kandi abamarayika bari ubwoko bwishiga. N'amadayimoni ari ubwoko bwishi, hari amadayimoni y'ubusambanyi, amadayimoni y'ubusuma, amadayimoni y'ubunebwe, nkuko hariho umumarayika nawe wo kuguha ingoga umwete, umumarayika wo kugira umwana mwiza, umumarayika. Nico gituma usaba umutima mweranda gumane nawe kugira ngo agukingire ayo madayimoni ntaza dukoreko. None ndabipfurije yuko twogira urugendo rwiza tuze dushika amahoro mu gihugu giteye imbere, igihugu cifashe. Murakoze, Imana ibahezagire.